Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Israel yatangaje ku mugaragaro ku nshuro ya mbere uko hibona intambara ya Gaza, intara ya Gaza yayoborwa intambara nirangira. Umunyafrika y'Epfo Oscar Pistorius wahoze hari cyamamare mu mikino ngororangingo y'abafite ubumuga warufungiwe kwica umukunzi we, uyu munsi yarekuwe nyuma yo kwemererwa kurangiriza igihano cye hanze. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu Rwanda rwasubitse iburanishwa ry'urubanza rwa Kazungu Deni uregwa ibyaha by'ubwicanyi. Tubafitiye n'ikiganiro baza muganga. Muri mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa gatanu, turi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere. Aya makuru yose ku buryo burambuye ni mukanya. Prime ndi kumagenge amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru abagezaho ari mu biro bya BBC i Nairobi. Umukuru w'umuhari Hezbollah muri Libani yongeye gukangisha ko azosubiza bikomeye kuyicwa ry'icegera c'umukuru wa Hamas i Beirut muri yindwi. Mu ijambo ryiwe rya vuba, Hassan Nasrallah yavuze ko Libani yose izobishikiriwe hamwe Hezbollah itogira icikora. Avuze ayo majambo mu gihe bivugwa ko leta ya Libani yitwaye mu nama ya ONU ijeje umutekano kwigandagurwa rya Saleh Aruri. Ico kirego cabonywe n'itorokanizo ry'amakuru Reuters cagiriza Israel ico gitero, kikavuga yuko ariyo ntambwe ya mbere ibangamye y'ibitero kuri Libani. ONU yishuye ku bineguro vya Israel vyuko itanyarutsa bihagije gutanga imfashanyo muri Gaza nubwo Israel yuguruye ayandi mayira yo kwinjira muri iyo ntara. Itangazo ry'ishami rya ONU rijejwe imfashanyo z'abari mu kaga rivuga yuko inzego za ONU zikora uko zishoboye kose, ariko ko zihura n'intambamyi nyinshi, harimwo kutemererwa gushika mu bice bimwe bimwe, hamwe rero no kubandanya haraswa ibisasu n'amabombe. Inkuru ya Imogen Fuchs ari Geneve muyumva mwijwi rya Ivete Kabatesi. Mu ntangiriro z'iki cyumweru, Israel yatangaje ko ONU iri hitinza kugeza imfashanyo i Gaza. Ivuga ko Israel yo ikora uruhare rwayo, ariko atariko biri ku mashami atabara ya ONU. Uyu munsi rero ONU yasubije yemeza ko amatsinda yayo abangamirwa n'igenzura rirerire za bariyeri nyinshi ndetse n'ibisasu bidahagarara, aho abakozi bayo baraswaho ndetse bakanicwa. Mu ijoro ry'ejo ONU yavuze ko itashoboye kugemura ibiribwa by'ingenzi n'imiti mu majyaruguru ya Gaza mu gihe cy'amasaha 4 kubera ko yangiwe kwinjirayo no kuba hari imirwano. Itangazo rya ONU rigaragaza ko uyu muryango urushaho gucika intege kucyo benshi babona nko kwirengagiza ukuri ku bushake ku ruhande rwa Israel ku bijyanye n'akaga gashobora kugwirira abagemura imfashanyo mu duce turimo imirwano. Intara ya Belgorod mu Burusiya ihana urubibe na Ukraine ivuga yuko yatanguye guhungisha imiryango yivana ku murwa mukuru w'intara, mu gihe ingabo za Ukraine ziriko zirakomeza ibitero vy'amabombe hakurya y'umupaka. Isaba kandi abantu kuzibira amadirisha yabo kugira ntamenagurike. Igitero ca mbere gikomeye kwa gatandatu heze cishe abantu 25 mu gisagara ca Belgorod, gikomeretsa abarenga 100. Ibitero vy'amabombe ku wa 4 mwijoro vyakomerekeje nibura abantu 2, bivyura ubwoba mu banyagihugu. Umukuru w'intara Vyacheslav Gladkov yemeye guhungisha abantu abajana mu bisagara 2 biri kure y'urubibe, hanyuma abashire mu mazu ngaho. Yavuze yuko izindi ntara zizofasha hamwe abakeneye uburaro buba benshi kuruta ubuhari. Aya makuru mwumva na ya BBC.
Azerbaijan yagenye uwahoze ari umukuru w'igisata c'ibitoro kuba umukuru w'ikoraniro kaminuza rya ONU ku bidukikije ryimirije rizwi nka COP29 canke COP ya 29. Mukhtar Babayev yakoreye kompanyi y'ibitoro y'igihugu ca Azerbaijan imyaka irenga 25 imbere yuko agirwa umushikiranganje ajejwe kubana n'ibidukikije hamwe n'itunga kama. Ikoraniro kaminuza ry'ibidukikije mu mwaka uheze ryabereye muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu naryo nyene ryari rirongowe n'uwahoze ajejwe ibitoro. Abihweza ibintu n'ibindi bavuga yuko ivyo vyerekana yuko ibikorwa vya ONU mu bijanye n'ibidukikije vyigaruriwe n'igisata c'abimbura n'abagurisha ibikomoka ku masoko ntanganguvu yimbwa mu kuzimu, ari nayo ahanini arekura imyuka ituma ubushuhe bw'isi burushirizaho kwiyongera. Umukuru w'Ubufaransa Emmanuel Macron yashimagije Umufaransa akaba n'umunyapolitiki wa Buraya Jacques Delors mu misa yo kumusezera yitabwe n'abategetsi b'ishiramwe rya Buraya. Delors haheze imisi 9 apfuye afise imyaka 98. Nk'umukuru w'urwego rutwara ishiramwe rya Buraya yarabaye kirumara mu guteza imbere ubumwe bwa Buraya harimwo no gukomeza isoko rusangi. Macron yashimagije umugabo akenshi afatwa nk'umwubatsi w'ishiramwe rya Buraya, nk'umuntu yasuije hamwe Ubufaransa n'Uburaya hanyuma Uburaya n'akazoza. Le visage de l'Europe d'aujourd'hui, Jacques Delors a contribué. Nk'ishusho ya Buraya uyu munsi, Jacques Delors yaraterereye mu kubaka ishusho ya Buraya y'uyu munsi, yizewe kandi ashigikiwe na President Mitterrand na Chancelier Helmut Kohl badahesha mu kiringo c'imyaka 10. Ku Buraya bwacu yavuze ati, n'ubwacu nk'uko natwe turababwo kandi nitwe dufise ishingano yo kubaka kazoza kabwo. Et il nous appartient de poursuivre. Banki imwe ikomeye mu Bushinwa mu zikora zidafise amategeko uko bisanzwe yatangaje ko yahomvye inyuma yo kunanirwa kwishura amafaranga angana hafi miliyaridi 4 z'amadolari z'amadeni. Zongzi Enterprise Group canke ZEG yarigeze kuba ikomeye mu mabanki adakorera ku mugaragaro mu Bushinwa. Bene izo banki ziba zigizwe n'abantu batanga amadeni mu buryo budafise amategeko hamwe n'abaranzi babo wogereranya n'abakomisiyoneri. Bene ayo mabanki yaragwiriye cane ajanye n'iterambere ry'igisata cyo kubaka amazu mu Bushinwa nk'uburyo bwo gukorera hanze y'Ubushinwa utiriwe uraca mu nzira z'amabanki asanzwe muri ico gihugu. Ubu rero aho ico gisata c'amazu kingana n'ica gatatu c'ubutunzi bw'Ubushinwa kiri mu bihe bitameze neza, menshi muri ayo mabanki yakora gutyo nayo ariko arananirwa kwishura amadeni. Jacques urakoze Prime ku magenge. Ministre w'ingabo wa Israel yatangaje ku mugaragaro ku nshuro ya mbere ibitekerezo ku kuntu intara ya Gaza izayoborwa nyuma y'intambara, aho ni mu gihe imirwano ikaze ikomeje. Hagati aho amashami ya ONU yashubije ku byo anengwa na Israel byuko ari mu gutinza nkana kugeza imfashanyo muri iyo ntara, maze yisobanura avuga ko ari mu gutinzwa no kwangirwa kuyinjiramo. Kuri ibyo hakiyongeraho imirwano ivuza ubuhuha. Ni inkuru ya Yolande Ner mugezwaho na Florentine Kwizera. Mu gihe Israel imenyesha yuko intambara yo muri Gaza ishobora kuzomara amezi menshi, kutabona neza ibishobora gukurikira byabaye intandaro y'umwitwarariko mu makungu. Ubu rero imbere y'urugendo rw'umushikiranganje w'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken, hari integuro ngufi yashizwe ahagaragara n'umushikiranganje wa Israel wo kwivuna abansi. Iyo nteguro ivuga ko inzego z'abanyapalestina zitamenyeshejwe izarizo zizofata mu minwe uburongozi bwa Gaza mu bihe biri imbere, mu gihe atampungenge zizoba ziteye Israel, kandi yahakanye yuko atabigwati by'abayahudi bizosubira gushingwa aho mu karere ka Gaza. Uyu munsi ushize ibitero by'indege no kumijagira ibisasu ku makambi y'impunzi ari hagati na hagati mu muji muri Gaza ndetse no muri Khan Yunis mu manuko bitigeze bihagarara. Mu itangazo ryavuye mu biro by'ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibikorwa by'ubutabazi, bagaragaza impungenge z'ukuntu bigoye gushikana imfashanyo mu bibanza bikenewe. Iryo tangazo riragabisha kandi yuko ibikorwa by'ubutabazi biburagiza ubudahumeka n'ibisasu by'urutavanako, aho n'abakozi bajeje gutanga imfashanyo bari mu bo bihitana.
inkuru ya Yolande Nel tukiri muri ako karere umuyobozi w'umutwe wa Hezbollah Hassan Nasrallah yongeye gukangisha igisubizo gikaze ku yicwa ry'umuyobozi wungirije wa Hamas muri Liban mu ntangiriro za kino cyumweru. Ni inkuru ya Sebastian Asha mugezweho na Robert Patrick Misigaro. Nyuma yo kwita Saleh al-Aruri umugenzi wiwe wa hafi, Hassan Nasrallah yavuze ko Liban yose ishobora guhura n'akaga nihatagira igikogwa mu kwishura kwigandagurwa yiwe i Beirut. Uku kugabisha gushasha k'umukuru wa Hezbollah kuje mu gihe bivugwa ko leta ya Libani iriko irashingisha ikirego mu kanama ka ONU kajejwe umutekano kw'iyicwa rya Aruri, ikavuga ko arico kintu ca mbere kibi kimaze gukogwa na Israel gushika ubu mu bitero igaba kuri Libani. Israel ntiremeza ku mugaragaro ko ariyo yagavye ico gitero. Mw'ijambo yashikirije, Bwana Nasrallah yashigikiye ibitero Hezbollah iheruka kugaba kuri Israel, avuga ko ico bigamije ari ugushira igitsure kuri Israel kugira ihagarike ibitero kuri Gaza no kugira ngo uburyo bwayo bwerekezwe kure y'urubuga rw'intambara. Inkuru ya Sebastian Asha. Tujye muri Afrika y'Epfo aho Oscar Pistorius wahoze ari icyamamare mu mikino ngororangingo y'abafite ubumuga uyu munsi yavuye muri gereza nyuma yo kwemererwa kurangiriza igihano cye hanze adafunze. Ibi bibaye nyuma y'imyaka irenga 10 yishe umukunzi we Reeva Steenkamp. Uyu munyafrika y'Epfo yari amaze kuzuza 1/2 kirenga cy'igifungo yakatiwe nyuma y'icyaha n'urubanza byakurikiranywe cyane n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Ni inkuru ya Daniel de Simone mugezweho na Prime Ndikumagenge. Oscar Pistorius yagiriwe n'icaha cyo kugandagura uyu munsi yarekuwe igihano kitarahera nk'uko bitegekanywa n'amategeko. Yigeze kuba rurangiranwa mu banonotsi bagendana ubumuga, ahabwa agatazirano k'umwirutsi w'imipanga. Uwo yishe yari umukobwa w'umugenzi wiwe Reeva Steenkamp, yarahejeje amashure kaminuza mu mategeko, akaba n'umunyamideli. Pistorius yamwishe ku munsi w'abakundana Saint Valentin canke Valentine's Day mu 2013 mu kumurasa inshuro 4 acishije mu mwango w'icumba c'ubwiherero imuhiriwe i Pretoria. Urubanza rwiwe rwakurikiwe cyane n'isi yose. Pistorius yavuze ko yarashe Reeva Steenkamp yihenze, yibaza yuko yari umuntu yamwinjiranye mu nzu. Ubwa mbere yatanguye kwagirwa no kwica umuntu atabigambiriye, mu nyuma mu 2015 aca yagirwa n'icaha cyo kugandagura. Ico gihe abacamanza akaba bavuze yuko uburyo yasigura uko vyagenze hari bitahura canke bikumvikana nk'ibidashoboka. Gwen Gascott, umwe mu bagenzi ba hafi ba Reeva Steenkamp, avuga yuko atacemeza yuko Pistorius yahindutse mu gihe yamaze mwibohero. For me, I want to know, has he been given... Nashakaga kubaza yigeze ahabwa ubufasha mu bijyanye no kutagira umujinya mwinshi. Ikindi kandi mu kumusubiza mu buzima busanzwe ese barebye kuri ibyo byose, kuko ntekereza ko Oscar ugenda widegembya adahabwa imyitozo ya ngombwa cyangwa ngo agire imiti afata cyangwa se ngo akorerwe igenzura ry'ubuzima bw'imitekerereze, ashobora kuba ari umuntu wanakwica abantu hano hanze. He is deadly on the streets. Mu kwezi kwa 11 Pistorius yahawe uburenganzira bwo kurekurwa ataraheze igihano, acasohoka ibohero kuri uyu wa gatanu. Mu kiringo c'imyaka 5 azobaho hari byinshi atemerewe, harimo kuvugisha abamenyesha makuru, abirenze ko acasubizwa mu ibohero. Bulelwa Adonis wo mwishira hamwe ry'abagore bishinze kurwanya amabakorwa n'abagabo kugira habe impinduka muri Afrika y'Epfo, avuga yuko irekurwa ryiwe ritanga ubutumwa buteye ubwoba. Irekurwa rya Oscar ni ikimenyetso cerekana ko dufite ikibazo gikomeye, ko hariho ndakeka ugufata icaha ikintu gito kubakoze icaha. Iyo hari umuntu wari we wese yakoze icaha cyari cyo cyose kijanye n'ikumirwa ry'abagore canke ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Nyina wa Reeva Steenkamp avuga yuko igihengeri gisizwe n'umuntu agandaguwe kitigera gishobora kuzibirwa n'umuntu n'umwe. Inkuru ya Daniel de Simone. Radio mwumva ni BBC gahuza muryango, madukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8.
urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu Rwanda rwasubitse iburanishwa ry'urubanza rwa Kazungu Denis uregwa ibyaha by'ubwicanyi. Umucamanza yavuze ko urubanza rwimuwe kugira ngo ruhuzwe n'ikindi kirego cy'umukobwa urega Kazungu kumusambanya ku gahato, ndetse uyu akaba anasaba indishyi z'akababaro. Kazungu Denis aregwa ibyaha birimo ubwicanyi, gusambanya abagore ku gahato no kubambura utwabo. Ubwo yagezwaga bwa mbere mu rukiko yemeye ibyaha byose aregwa, asaba kuburanishwa mu muhezo. Cyakora iki cyifuzo cyateshejwe agaciro. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Mu cyumba cy'urukiko kitarimo uregwa, umucamanza yategetse ko urubanza rwa Kazungu Denis rugomba kwimurwa kugira ngo ruhuzwe n'ikindi kirego cyatanzwe n'uvuga ko yakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Uwatanze ikirego ngo ni umukobwa uvuga ko Kazungu yamusambanyije ku gahato ndetse akaba naregera indishyi. Umwirondoro w'uwatanze ikirego ntiwashyizwe ahagaragara, cyakora ikirego cye ngo kigomba guhuzwa n'urundi rubanza Kazungu aregwamo ubwicanyi bwabaye umwaka ushize. Mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize nibwo Kazungu Denis yatawe muri yombi akurikiranyweho kwica abakobwa 13 n'umusore umwe, akabahamba mu cyobo rusange yari yaracukuye mu rugo acumbitsemo mu mujyi wa Kigali. Ubwo yagezwaga mu rukiko bwa mbere, Kazungu yemeye ibyaha byose, avuga ko abo yishe bahoye ko bamwanduje sida kandi ku bushake. Gusa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwo rwatangaje ko ibipimo byafashwe Kazungu byerekanye ko nta bwandu bwa sida yasanganywe. Kugeza ubu imyirondoro y'abishwe ntirashyirwa ahagaragara, uretse ko ubushinjacyaha buvuga ko hari bamwe bamenyekanye. Kazungu Denis utaruzwi cyane yatawe muri yombi mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize, aregwa kwica abantu barenga 10 biganjemo abakobwa yakuraga mu bice bitandukanye bya Kigali. Ubushinjacyaha bwavuze ko Kazungu yicaga abo bakobwa amaze kubasambanya no kubacuza ibyabo birimo n'amafaranga. Nyuma y'ifatwa rye amagambo yabaye menshi, bamwe bibaza uburyo umuntu umwe yakwica abantu benshi akabashyingura mu rugo rwe ntibimenyekane kandi inzu ye izengurutswe n'izindi. Umwe mu bakobwa wagaragaye ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko Kazungu yamusambanyije amuboshye ariko agashobora kumucika. Biteganijwe ko uru rubanza ruzatangira kuburanishwa ku wa 5 w'icyumweru gitaha. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Noneho n'umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino mukizwaho na Yves Bucyana. Mwireweho neza, makuru y'imikino nyahere mu ikipe ya Manchester United. Umutoza wayo Erik ten Hag aravuga ko yagiranye ibiganiro byiza cyane n'abashoramari bashya ba Manchester United ba Ineos. Kuwa kabiri nibwo umutoza ten Hag yahuye na Sir Jim Ratcliffe mu ruzinduko rwe rwa mbere kuva amasezerano yo kugura imigabane ihwanye na 25% by'iyi kipe yatangazwa mu ijoro rya Noheri. Ten Hag yavuze ko yamaze amasaha menshi hamwe n'abahagarariye Ratcliffe na Ineos, Sir Dave Brailsford na Jean-Claude Blanc. Ayo masezerano ateganyijwe kwemezwa na Premier League mu byumweru hagati ya 6 n'8. Ten Hag ati byari ibiganiro byiza cyane, twagize inama ndende amasaha menshi twicaye hamwe ku bibazo byinshi, twavugaga rumwe rwose, yari inama yubaka cyane kandi dutegereje kuzakorana. Hagati aho kandi Ten Hag yemeje ko umunyezamu Andre Onana azaboneka mu mukino w'igikombe cya FA uzabahuza n'ikipe ya Wigan. Icyakora avuga ko ibiganiro bikomeje n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Cameroon ku bijyanye no kuba Onana ashobora kwitabira umukino wa shampiyona uzahuza Manchester United na Tottenham i Old Trafford ku itariki ya 14 z'uku kwezi. Umukino wa mbere wa Cameroon mu gikombe cya Afurika izakina na Guinea nyuma y'amasaha 24 gusa harangiye uwa Manchester United na Tottenham. United yiteguye gutanga indege yihariye kugira ngo Onana agere ku mukino w'ikipe ye uzabera mu mujyi wa Yamoussoukro. Ngumye mu Bwongereza mvuge ku mikino y'igikombe cya FA igeze mu cyiciro cyayo cya gatatu. Hari imikino myinshi iteganyijwe muri iri joro. Brentford irahura na Wolverhampton, yombi n'amakipe yo mu cyiciro cya mbere. Fulham ihure na Rotherham yo mu cyiciro cya kabiri. Tottenham irakina na Burnley, yombi nayo mu cyiciro cya mbere. Mu mpera z'icyumweru umukino uzakurikiranwa n'abantu benshi n'uzahuza ikipe ya Arsenal yakira Liverpool. Ayo makipe yaraherutse guhura mu mikino ya shampiyona anganya igitego 1-1. Kuri iyi nshuro no gukuranwamo.
Liverpool yamaze gutangaza ko umukinnyi wayo Dominic Szoboszlai atazakina kubera imvune. Uyu mukinnyi w'imyaka 23 ukomoka mu gihugu cya Hongria yavunikiye mu mukino Liverpool iherutse gutsindiramo Newcastle ibitego 4-2. Soreze muri Espagne, shampiyona yaho yaraye ikomeje. Ikipe ya Barcelona yaraye itsinze ku bwa burembe ikipe ya Las Palmas ibitego 2-1. Igitego cy'intsinzi cyabonetse kuri penalty ku minota y'inyongera gitsinzwe na Gundogan. Urakoze Yves Bucyana. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. BBC Gahuzamiryango nko kubimenyereye kwa gatanu. Uyu ni umwanya w'ikiganiro baza muganga mugezweho na Yvette Kabatesi. Mwiriweho neza. Steatose hepatike ni indwara ituma umuntu azana ibinure byinshi ku mwijima bidasanzwe. Uyu mugoroba turi mu bitaro bya kaminuza bya Kigali, tukaba turi kumwe na muganga Amani Jean Baptiste. Steatose hepatike cyangwa ibinure byinshi byitekera mu mwijima ni ubwoko bw'ibinure bijya mu turemangingo tw'umwijima bikitekeramo bikaba byinshi bigatuma n'umwijima usa nk'ubyimba muri rusange. Mbese ahanini ikiyitera n'abantu bakunda kunywa inzoga nyinshi mu rugero rukabije, ariko hari n'abatanywa inzoga ariko bashobora kugira ibyo binure byitekera mu mwijima, cyane cyane nk'abarwayi ba diabete cyangwa se abafite ibiro byinshi muri rusange, cyangwa se abafite izindi ndwara ziri karande ziba mu miryango zituma umuntu ashobora kugira ibinure byinshi. Ibyo ngibyo nibyo urebye hanini cyane bishobora gutera gukomokaho iyo ndwara ya steatose hepatike. Muga, iyo umuntu avuze ngo ibinure ku mwijima, ibyo binure bizaho gute? Wenda dufashe nk'urugero rw'inzoga. Iyo umuntu anyweye inzoga nyinshi iyo igeze mu mwijima, ubundi uturemangingo tw'umwijima nitwo tuyimetaboliza cyangwa se tuyishanyaguza kugira ngo idakomeza kuba inzoga, kugira ngo ivemo energy cyangwa imbaraga. Ariko iyo igeze mu mwijima, mu buryo nyine umwijima uyihindura cyangwa ukatransforma molecule cyangwa se inzoga, hari ibindi binyabutabire byitwa NADH. Ibyo binyabutabire rero nibyo bituma habaho gukorwa kw'ibinure byinshi noneho mu mwijima bitifuzwaga bikitekera muri utwo turemangingo, noneho bikaba byinshi cyane urebye muri rusange. Urwo ni ku rugero rw'inzoga, ariko umuntu utanywa inzoga akenshi nyine ni ibinure bisanzwe bikorwa n'umwijima, cyangwa se ibingibi dusanzwe dufata muri ibyo ngibyo navugaga, amasukari, byose biragenda bigakorwa bikaba byinshi cyane mu mwijima, byo bita macrovesicule. Nuko nguko urebye mu by'ukuri by'iforma muri rusange. Kugira ngo umuntu yayivuze mbese hakiri kare hari ibimenyetso byihariye igaragaza? Mu by'ukuri nta bimenyetso byihariye cyane igira, usibye ko wenda umurwayi rimwe na rimwe ashobora kumva afite umunaniro, afimva nta apeti afite, kumva afite akantu ko kubabara mu nda nabwo kadakabije mu ruhande rw'iburyo, mu nda hagana hejuru aho umwijima ukunda kuba uri, abita muri hypochondria cyangwa hypochondrium. Ibyo ni byo bimenyetso bishobora kubaho ku muntu wenda ufite iyo ndwara, ariko nta bimenyetso byihariye navuga ifite. ni ibimenyetso igenda ihuza n'izindi ndwara. Ubwo muri rusange ubutumwa ni uko igihe cyose umuntu nyine afite akabazo yumva katamuguye neza mu mubiri, arivuza, noneho muganga akaba ari usuzuma akabona koko ari iyo ndwara umuntu yaba afite. Hari ingaruka bigira rero ku mubiri cyangwa se mu mikorere y'umwijima? Yego, birumvikana umwijima ntabwo waremewe kubamo ibyo binure byinshi cyane. Iyo rero ibyo binure bibaye byinshi cyane mu turemangingo tw'umwijima, ahanini usanga umwijima nyuma y'igihe runaka ugeraho ukarwara mu buryo bukabije, ndetse nyuma y'igihe runaka hakaba hazabamo n'indwara ikomeye cyane y'umwijima wo kunanirwa gukora, ibyo twita cirrhose, cyangwa se umwijima ukaba nk'ibuye noneho ukaba wavamo urushwima,
ndetse nyuma y'igihe runaka rwose umuntu akaba byamukurizamo no kubura ubuzima cyangwa urupfu. Kugira ngo umuntu agereho agira izo komplikasiyo cyangwa se ibyo bibazo bindi biba byayiteye, ni igihe kingana gutamara amaze gufatwa n'iyo ndwara no kugira ngo izo komplikasiyo zizaze? Kubera ko ni indwara igenda ikura, navuga ko ari indwara ikura, kugira ngo ive kuri komplikasiyo yo kugeza ubwo ugeze ku rushwima ibyo bita siroze, bishobora gutwara hagati y'imyaka 7 na 14 bitewe n'urugero rw'indwara indwara igezemo. Hari naho bishobora kugera kuri 20, urumva bifata igihe kirekire kugira ngo umuntu wenda abe yagera ku rwego rwo kugira urushwima. Hama iyi ndwara y'ibinure ku mwijima muga iravurwa? Kugera ubu nta muti wihariye, nubwo hari imwe n'imwe dushobora gusanga hanze imiti ishobora kubigabanya, ariko ubuvuzi bwa mbere tugiramo inama abarwayi ni ukugereza kugabanya ibiro. Kugabanya ibiro ni wo muti navuga w'ibanze. Iyo ugabanyije ibiro 80% cyangwa 90% y'abarwayi bayifite igenda ikira bitagombeye ko afata ikinini cyangwa se ko aterwa urushinge. Ikindi cya kabiri ni uko ugomba kwirinda kunywa inzoga nyinshi. Ubwo twabonye haruguru ni kimwe mu bitera rwose ko umuntu yagira ibyo binure byinshi mu mwijima, no kwirinda gufata ibinyobwa cyangwa se ikinyabutabire cyitwa fructose. Ni ubwoko bw'isukari nayo igaragara cyane ko ishobora gutera cyane iyo ndwara y'ibinure byinshi ku mwijima. No akabaho mu buryo bwitabira imyitozo ngororamubiri. Ariko hari imiti iri kuba develope, iri gukorwa muri iyi minsi hanze. Urebye ni imiti bikiri mu bushakashatsi, imwe n'imwe itaremezwa 100%, ariko irahari. Gusa ubu nta kinini rwose cyangwa urushinge rwihariye rwavura iyo ndwara y'ibinure, ahubwo ni ukugira iyo myitwarire mishyashya mu buzima bwa buri munsi. Muganga Amani Jean Baptiste watubwiraga ku ndwara ituma umwijima uzana ibinure byinshi bita steatose hepatike. Ni naha rero dusoreje. Twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo i Kigali ni ugasanduka amabaruwa 2790. Email ni bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza. Urakoze Hivete Kabatesi na muganga mwaganiraga mu cyo kiganiro cyabaza muganga. Nahababwira ko mu kiganiro cy'imvo n'imvano cy'ejo tuzabagezaho igice cya kabiri ku matora aherutse kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka noneho nongeye nsubize ijambo Prime ndi ku magenge atugezeho amwe mu makuru y'ingenzi avugwa muri kano kanya hirya no hino ku isi. Umushikiranganje wa Amerika jeje imigenderanire Anthony Blinken yashitse muri Turkiya mu ntambwe ya mbere y'urugendo muri ako karere ruzomushikana muri Israel no mu bihugu byinshi by'Abarabu. Ubushikiranganje bwiwe buvuga yuko azoshimikira kukongereza imfashanyo zirungikirwa abanyagihugu basanzwe bo mu ntara ya Gaza nuko batohatirwa kuva muri iyo ntara. Azogerageza kandi kubuza yuko intambara iyangara hagati ya Israel na Hezbollah yo muri Libani. Kenya yakiriye ingenzi za mbere mpuzamakungu kuva Perezida William Ruto avanyeho ibisabwa mu kwinjira muri Kenya ku bantu bavuye mu bihugu byose byo ku isi. Ariko abaza muri Kenya baterezwa kuzuza urupapuro rw'uruhusha ku buhinga bwa internet bakishura amadolari 30, rukaba ruboneka mu misi itarenga 3. Umukuru w'umuhari Hezbollah muri Libani yongeye gukangisha ko azosubiza bikomeye kuyishwa gicegera c'umukuru wa Hamas Beirut muri yindwi. Mu ijambo ryiwe rya vuba, Hassan Nasrallah yavuze yuko Libani yose izobishikiriwe hamwe Hezbollah itogira ico ikoze. Na intara ya Belgorod mu Burusiya ihanura wiwe na Ukraine ivuga yuko yatanguye guhungisha imiryango ivana ku murwa mukuru w'intara mu gihe ingabo za Ukraine ziriko zirakomeza ibitero vy'amabombe hakurya y'umupaka. Jacques. Urakoze Prime. Nanjye nababwira ko muri Afrika y'Epfo Oscar Pistorius wahoze ari icyamamare mu mikino ngororangingo y'abafite ubumuga uyu munsi yavuye muri gereza nyuma yo kwemererwa kurangiriza igihano cye hanze adafunze. Ibi bikaba bibaye nyuma y'imyaka irenga 10 yishe umukunzi we River Steenkamp. Hanyuma mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasubitse iburanishwa ry'urubanza rwa Kazungu Denis uregwa ibyaha by'ubwicanyi. Umucamanza yavuze ko urubanza rwimuwe kugira ngo ruhuzwe n'ikindi kirego cy'umukobwa urega Kazungu kumusambanya ku gahato, ndetse uyu akaba anasaba indishyi z'akababaro
Kazungu Denis aregwa ibyaha birimo ubwicanyi, gusambanya abagore ku gahato no kubambura utwabo. Ubwo yagezwaga bwa mbere mu rukiko yemeye ibyaha byose aregwa, asaba kuburanishwa mu muhezo. Cyakora iki cyifuzo cyateshejwe agaciro. BBC gahuza imiryango. Aha rero niho dusojeje amakuru yacu y'uyu munsi. Amakuru yacu arakomeje no ku rubuga rwacu rwa internet BBC gahuza akadomo.com ndetse no kuri Facebook. Ejo no kiganiro cy'imvo n'imvano, naho ku cyumweru no runana. Amakuru yarahagarariwe na Florentine Kwizera, ku buhanga bw'ibyuma hari Susan Lennon na Mucyo. Thank you.